que ça soit à partir de la recherche de l'indépendance, ahantu hose ayo maperiode twaraciye ivyo bihe byose twarabiciyemo. Gusa kumbure muri presentation ntivyabonetse ko twabigarutse ko cyane. Mugabo muri rapport ivyo bihe byose twarabiciyeko kandi byarabaye. Iyo umuntu ariko aravuga kenshi kuri ibi bintu bya kahise, araho afatira kuri experience yiwe, kahise kiwe akakubwira ati jewe niho narinde no nabibonye, nangana gutya nakoraga. Nta muntu azakushaka kuvuga inkuru ngo ivuge neza gusumba wayibayemo, nyeneyo washaka kuba warabuza abantu 30, mugabo ushaka kuba usumvye amakuru buramatari w'intara. Il vit encore. Yaduhaye témoignage yewe neza. Si rimwe si kabiri yaje nk'incuro zingana. Harakubwira ibintu byose ingene byakozwe, ivyo bari baza amakuru bari bafise imbere y'ubwicanye bwa 72 n'ivyakurikiye. Abikubwira neza ntiyakira ruhande, nta kintu kimatunyegeje. Ntacyo yatunyegeje, yabitubwiye byose uko byari bipanze. Mugabo twebwe ntitwabajije umuntu umwe kandi ntitwari mu karere kamwe, twazungurutse igihugu cyose. Twafatanije ijoro ry'I29 mu Rumonge, itariki 30 mu Minago Nyanzarake, itariki 30 bamaze kugera ibukurira. Abacurabo ati mu Kabezi hajya hejuru mutumba hari bajya abantu bose baraje baratubwiye urashobora kuba utashitse iwacu. Mugabo abandi ba politiciens bagenzaho baraje bashika 70 no guha amazina y'abantu benshi baje kandi bari bahari. Nta numwe dutumira, twebwe turavuga ko twugura umuryango nuno munsi woduha deposition yawe tugasanga harimo ikintu gishasha cyongereza ku bindi turagishiramwo kuko ntituratanga rapport finale. Mugabo igihe twakora qualification twayikoreye kuri echantier twari tugezeko tumaze kubona ingene ibintu byagenze n'abantu tumaze kubaza. Mugabo le rapport final nuno munsi ntacyo tubuza yuko tuvuga tuti aka kantu turagatoye n'ikinogo twotora ahantu uno munsi turagenda tukagikorerako. Naho rero niko navuga ni hamwe ni wasoma canke ni twaronka umwanya wo gusubira kusesangura ibiri muri période depuis l'invasion jusqu'à la recherche de l'indépendance. Aho turashobora kuvugana ukabonamwo ibirimwo ibibura kumbure n'ivyo birimo, ariko twokumenyesha yuko ni gice twakoreyeko twasesanguye naho tutashobora kuronka ibinogo vya kiyagihe. Omwe turafise abantu b'abahinga, twakoresheje abantu b'abahinga, dukoresha inyandiko, dukoresha recherche documentaire, tugiye mu archive y'ivya kera. Exactly. Interano yawe turayishaka igizo wifise hafi uzoze. Tukavuga rero ivyo vyarusha nimwe mwavuze ko Severi haja igakora ayo matohoza. Murayuha n'ama mission ari hajya mu itegeko. Umunsi turi mu 2024 Severi yagiye mu 2014. Itegeko ryanditse uko ntirirahinduka, mission zihinduka, bahinduwe gusa la periode. Yarusha mwana mwavuze muti muhere avec l'indépendance kubera abazungu bari babaremereye babane kwa maconjo ntibari kujamo. Mugabo ubu igihe bashizeho umugwi ugira kabiri baravuze bati reka duhere depuis la période de la colonisation. Ico gihe rero nta kintu kimwe kitagiye ko kandi iryo tegeko rimeze uko niko ryanditse. Les missions zose Severi teza gukorerako ziranditse neza. Nibaza ko atari ibintu by'uno munsi twovuga ngo iki kirimo cyane kirimo kubera ko ni byanditse depuis imyaka n'iyindi. Jebere nagira ngo ngengurukira bagize ama intervention bose nabonye basa bamwe baha umuco abandi kandi bidufasha. Mugabo abashaka bose kuzabara baragira icyo bavuze tuze twibuka dusigura ibintu.
uvuga uti iki cyabaye gutya mugabo ushobora no kuvuga uti iki nako cyagenze gute. Hari umushinga nawe yaje kuvuga abarimu babiri ngo batwaye avuze abarimu babiri gusa mugabo no kumenyesha ko amashure yose y'abaporodi yo mu karere ko hepfo abana bose bakuze barabatwaye inyuma yo gutwara abaprofeseri. Abo bana ntibari bagiye gutema abantu mu Rumonge itariki 29 mw'ijoro umwami yari Gitega yarayapfuye mu gatondo itariki 30 isaha 11 mu gatondo abantu bavuye muri Swat murere muramatari w'Igitega yaraje gufata abantu bizoza mu gatondo ibus yari itwaye abafonctionnaire bavuye Igitega bari baje kugura ibus nshasha nyeneyo arayitwara akimuyinga ashitse Ingozi yapfuye le même jour. None abo bantu bose baravuye gutema abantu mu Rumonge. Ahunga ari muri bus. So abasigaye baragera ibintu byiwe baracyariho urumva yari umurundi none yaziziki bo jewe nagira mijamba abandi mugabo mvuge kuri aka kantu kajanye no kurekuranira nivyo abarundi benshi barifuza ko turekuranira mugabo gukurekuranira gitegeza gufata forme. Umva harabavuga bati twebwe turi abapolitisi twebwe icyo twita guhariranira sico umunyeshengero witwa guhariranira gutanga ikigongwe icyo twita ikigongwe gitanga umunyepolitiki arashobora kukivuga kumwe ariko uwo mwishengera akakita ukundi kumbure n'uwundi ashaka gucita ukundi cyangwa ugasanga cyafashe iforoma ndayita iforoma zitandukanye. Nico gituma mu itegeko rigenga severe bavuga ko severe igerageza gushiraho procedure icyo cyo kwitwa ikigongwe kizofata ingene bizogenda ikigongwe ni kirakenewe nivyo mugabo kirati icyo twokwita ikigongwe ni giki kuko turamaze kubona abantu bavuga bati jewe narababariye nka bimwe umwe yatanga kwa Karorero mugabo uwo bavukana akacavuga ati jewe ntawe nababariye none uwo tuzokwemera ko ronse ikigongwe ninde yovugwa n'umuntu umwe uwo bavukana wundi akavuga ati je sinamubabariye tukamwita ko yaronse ikigongwe canke tuzotanga ikigongwe ku muntu tutazi tutaramubona ndiko ndavuga nk'abarundi abarundi bazotanga ikigongwe ku muntu batazi naho rero tuvuga tuti ivyo gutanga ikigongwe severe ifise plan yuko itegerezwa kurondera abantu benshi dans la diversité bakagira interano yabo kugira ngo tuze tumenye tuti umuntu duhaye ikigongwe kuri bino bintu bizaba byagenze gutya na gutya na gutya iyo bari ndanaka byagenze byafashe iforme si kintu rero twoca tuvuga ngo naka yamuhaye ikigongwe mwibarabara gutya ngo birakwiye oya twebwe tuvuga tuti izo bari forme yumvikanye ko n'abantu bose abihebe Imana baterereye abanyepolitike baterereye les victimes baterereye même les auteurs ou les acteurs baterereye abantu bose bagira ikintu bashobora kuvuga bati umuntu yaciye muri procedure cyangwa muri ndavuge muri inzira yatanze cyangwa yahawe ikigongo